turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwemeza ko ku munsi abandura virusi itera ingwara ya sida bageze kuri 9 igahitana 7. Abagipfa abenshi nuko baba baratinze kubimenya, byuririza bikaza none bakaba ari bajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba. We ni muganga Sanzimana atwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Mu Burundi naho umurwi w'urunani uri mu nzira nziza iuganisha amahiganwa ya BAL warayuhejeje inkino z'imirwi, uri mu kibanza ca mbere ukaramuka utsinze kuri no wa mbere uzoba uronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za BAL z'uno mwaka. Aha muri Amerika Donald Trump aheruka kwegukana intsinzi mu matora, abandanya gushira habona aho yipfuza kuzoshira mu mabanga atandukanye. Idonido ni mukanyisase. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru hirya no hino kw'isi tuyahereye ku mugabane wa Afrika. Leta Mali itangaza ko yishe abarwanyi benshi bo mu murwi w'abatwarege barimo indongozi nkuru z'uwo murwi yitwa Fahed Ag al-Mahoud. Ubutegetsi bwa Mali buvuga ko igitero c'indege itagira umudereva drone bwigamvye cabereye mu buraruko bw'igihugu. Umenyesha amakuru w'itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters akorera mu gisagara citwa Tinzaouten kiri ku rube Mali ihana na Algerie yemeje iki gitero avuga ko yaciboneye. Igisagara ca Tinzaouten cabereyemo igitero ejo kwa Mungu kiri mu mino y'urunani rw'abarwanyi rwitwa Cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de la Zawad. Amasezerano y'amahoro hagati y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abatwareg muri Mali na leta y'ico gihugu yatewe ko igikumo mu 2015 mu ravyibuka yasambutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka, gutyo intambara iba isubiye kwaduka hagati y'izo mpande zibiri. Bamaze kurwa muri iyo ntambara harimo abasirikare ba Mali n'abacangero b'Abarusiya. Fahad Ag Ahmad ubutegetsi bwa Mali bwemeza ko bwishe azimbere mu bafise uruhara runini mu biganiro vy'amahoro hagati y'abarwanyi b'abatarege n'ubutegetsi bwa Mali. Amafaranga Uburusiya buzokoresha mu vya gisirikare mu mwaka uza w'2025 ni menshi gusumba yo bwakoresheje muri kahise. Ibice 32.5% vy'amafaranga leta y'ico gihugu itegekanya gukoresha mu mwaka uza bizoja mu vya gisirikare. Urubuga rwa leta y'Uburusiya ruriko integura yo mafaranga rwerekana ko muri rusangi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buzokoresha amamiliyari 145 y'amadolari ya Amerika. Ugeranije nayo ubwo bushikiranganje bwakoresheje mu mwaka uheze hiyongeye ko ibice 28 n'uduce 3%. President w'Uburusiya Vladimir Putin azamaze kwemeza ayo mafaranga. Abasesangura bavuze ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri ico gihugu bwahawe uburyo bwinshi kwera intambara ibandanya hagati ya Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara tuributsa ko yatanguye mu kwa kabiri ko mu 2022 nizi imbere mu zikomeye zimaze kubiburaya inyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Ni intambara itwara uburyo bwinshi impande zose. Ukraine ahanini uburyo ikoresha ibukura mu bihugu vyo mu burengero biha amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari. Uburusiya bwo buriba ko ahanini. Tuve rero mu vy'Uburusiya tuza hamwe Amerika. Donald Trump aheruka gutsindira amatora arabandanya gushira ahabona abo yipfuza kuzoshira mu mabanga atandukanye. Yifuza ko ibiro bijeje gutohoza ivyaha FBI bitwarwa na Kash Patel yahoze ari umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano akaba ari n'inshuti magara ya Trump. Ibi bisigura ko Donald Trump niyo yamara gushika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ashobora kuzokombora Christopher Wray ku burongozi bwa FBI. Christopher no mu Republika nka Trump ari mu burongozi bwa FBI kuva mu 2017. Amategeko ya Amerika ategekanya ko manda y'utwara FBI imara imyaka 10. Uburongozi bwa Christopher bwoheze rero mu 2027. Trump niwe yaramugenye muri 2017 inyuma yo kwirukana James Comey amuziza hanini amatohoza yakoze ku kwiyamamaza kwiwe ko mu 2016. Donald Trump n'abamwegereye ntibarabaryiza Christopher niwe yatanze uburenganzira bw'uko umuhana wa Trump witwa Mar-a-Lago
bawusaka bahigamwo impapuro z'amabanga y'igihugu yatwayeyo kandi kizira. Mu bandi Trump amaze kuvuga ko ashaka guha ibibanza harimo Charles Kushner ashaka ko aba ambassadeur wa Amerika mu Faransa. Uyu ni se w'umukwe wa Trump yitwa Jared Kushner. Aya makuru agezeho n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda. Makungu yarayahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ubwandu bwa sida. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda bukemeza ko ku munsi abandura n'abahitana n'uwo mugera barenga 5. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Gloria Tuyishime. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda itangaza ko buri munsi habarurwa abantu 9 bandura virusi itera sida, naho 7 buri munsi bicwa nayo. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana arasobanura impamvu uyu mubare ukiri ku kigero cyo hejuru. Abagipfa abenshi nuko baba baratinze kubimenya, byuririza bikaza, none bakaba ari bajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba. Rero waba akeka ko ayifite cyangwa se utaripimishije, ni byiza ko abimenya kare kugira ngo atajya muri abo ngabo bazahitanwa nayo cyangwa se ataba ahubwo no mu bayikwirakwiza n'abo ngabo bashya. Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wizihijwe ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu nyubako ya Kivu Intare Arena. Byari byitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'imiryango mpuzamahanga yita ku buzima. Impamvu iki gikorwa cyashyize muri aka karere kuri iyi nshuro ni uko ariko karere ka mbere kagaragayemo umuturage wanduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende mu kwezi kwa 7. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yacyanduriye mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko twabisobanuriwe na Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana. Ikindi icyorezo cya Mpox nacyo kiracyahari kandi cyandurira mu mibonano mpuzabitsina. Twabihurije hamwe kuko akarere ka Rubavu ariho hari hagaragaye ibipimo by'abantu banduye Mpox kandi bigaragara ko yanyuze mu mibonano mpuzabitsina cyari ikingiye. Ni ubukangurambaga rero bukomatanije tuzaba dukorera hano. Mu nkuru y'Ijwi ry'Amerika iheruka gukora twaganiriye n'abakora uburaya mu karere ka Rubavu bakira abagabo baturuka no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba ni bamwe muri abo bahawe urukingo. Impamvu twumvaga bikenewe cyane ni ukubera nuko twabonaga ari ibintu bikabije kandi bishobora kuba wenda byanakwica umuntu vuba cyane. Nanone nk'abantu baba bafite nk'abana, ku mwana biba bigoye kubona urwaye ufite n'umwana. Ubwo rero twashimishijwe no kugira ngo Leta y'u Rwanda itwiteho turi abantu baciriritse, twabonye yuko natwe turi abantu b'agaciro. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko urubyiruko ari rwo rufite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida, ariko ikanagaragaza ko hakiri icyuho cy'uko udukingirizo henze ku bafite ubushobozi buke. Ibi ni byo Dr Ikuzo Basile, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC atubwira. Bijyanye rero n'udukingirizo tuba duhenze, umuntu ashobora kugahenda bitewe n'uko acuruza cyangwa bitewe n'uko abona abakiriya bahagije, ariko niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise hari kioske yabaga inaha itanga udukingirizo ku buntu amasaha 24 kuri 28. Niyo mpamvu muri weekend haje indi nshyashya nanone yo kugira ngo tworohereza abantu kubona udukingirizo tutabahenze. Ipfunwe mu rurimi rw'icyongereza bakunze kwita stigma ryo kwipimisha virusi itera sida naryo riri mu bituma bamwe batipimisha ngo bamenye ko bahagaze. Dr Ikuzo: tukabongera ubumenyi kuri virusi itera sida kandi twabumvisha ko kuba ugiye kwaka serivisi zo kwirinda virusi itera sida bitagakwiye kugutera ipfunwe kuko bizagufasha kwirinda ukamenya uko uhagaze. Niyo mpamvu no muri serivisi dutanga hazamo no gutanga ibikoresho byo kwipima ku giti cyawe ukaba wamenya uko uhagaze utiriwe ujya kwa muganga. Ibyo ni mu buryo bumwe tugenda dutangamo serivisi dufasha n'abo ngabo batinda kujya kwaka serivisi nk'uko twabigaragaje. Dr Sabin Nsanzimana ushinzwe Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda niho ahera asaba abaturage kurandura sida by'umwihariko urubyiruko ruri munsi y'imyaka 20. Urubyiruko abakiri bato ni imyaka ibamo ibibazo byinshi, ariko ni nazo mbaraga dufite z'igihugu. Dushishikariza urubyiruko rero kurinda umubiri wabo n'ubwenge bwabo cyane kuko niho igihugu kizubakira. Si na virusi itera sida gusa, ahubwo tunabarinda no kujya mu bintu byatuma bagwa no mu bibazo nk'ibyo by'indwara. Cya mbere gikomeye unda no kwangiza urubyiruko ni ibiyobyabwenge, tuvuge by'umwihariko ibisindisha, nibwo butumwa bukomeye. Virusi itera sida rero mu rubyiruko iracyahari, iragaragara. Uyu munyeshuri yiga mu kigo cya TTC Gacuba. Hari ingamba yafashe nyuma yo kumva ibiganiro yahawe n'inzego z'ubuzima. Nafashe icyemezo nanjye nk'umunyeshuri cyo kubwira abanyeshuri kwifata mu gihe byanze bagakoresha agakingirizo. Kubwira n'abandi bantu igihe tuzataha
tugiye mu biruhuko tukababwira ingaruka zazo kandi n'uyanduye akazajya afata imiti ku gihe gana amavuriro amwegereye. Nubwo umubare w'abandura virusi itera sida mu Rwanda ugikomeza kugaragara, u Rwanda ruvuga yuko iyi ndwara yagabanutse cyane kuko rugeze ku gipimo cya 95% y'abapimwa basanga baranduye bagafata imiti, ndetse n'abashaka iyo miti bakayibonera ku gihe kuri icyo kigero. Icyakora u Rwanda ruvuga ko urugamba rugikomeje ko intumbero ari ukubona urukingo cyangwa umuti wa virusi itera sida. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko abantu miliyoni hagati ya 39 na 44 ku isi aribo bafite virusi itera sida. Mu mwaka wa 2023 honyine handuye abagera kuri 1,700,000. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Ijwi rya Amerika, amakuru aracabandana. Imiryango irenga 700 mu yubatse amazu ahegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi muri commune ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ntigiraho ikikumusaya. Imvo ni kuba itashoboye gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'u Burundi kubijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwirizwa guhabwa. Ibindi kuri no nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwe na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu ryahishikiye nuko amazu amwe yasenyutse burundu, ayandi atagifise impome zikwiye, hakaba n'ayandi yamaze kwata imigaga. Banyene ayo mazu barifumbereje. Iki gipande gisigaye ni gito cane kandi nacyo giteye ubwoba ku buryo utohirahira ngo urakiraramo. Ahajya hose urabona ry'amafisiri asigaye, urabona ko isigaye ku gapande gatonya. Tuberewe nabi gose, nkaho imvura iguye habe ku murango turiruka, habe mwijoro tukiruka tuza kuraba aho twokwikikiriza hoba hameze neza. Cyo kizu mubona kiri ngaho oye tugenda tukajyama hajya muri zuba itaruzura. Abanyagihugu begeka ibomoka ry'ayo mazu kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu. Ayo nayo harugwa ku mahegitari 160. Abamwe imiryango iharugwa hafi 3,500. Uyu Mukenyezi Marita Ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50. Urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko imugongo, urabona ntidusanuye ntitugize gute, batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye kandi ntanyadufaranga ntatwo tuzotugura. Tubwiye ngo nitwuguruze konte, n'izo konte amahera twuguruze ntayo twarise, ubu no guherangira yaraheze. Buri kwezi bagatwara amahera naho yaduha yoba ya konte ntiyo barayi wacu. Mu mwaka wa 2016 leta y'u Burundi yari yemereye abo banyagihugu umuzibukiro waharugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe, ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu. Muri kino gihe ihegitari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30. Umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko abo banyagihugu bakeneye umuzibukiro uharugwa mu mamiliyaridi zirenga 100. Amos Ndacayisaba asaba leta ko yobatunganiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe. Uravye igihe baduharurira urabona munsi ibintu ingene biriko biramera, ibintu vyaraduze, ibikoresho byo kubaka vyaraduze, amatongo yarazimvye. Ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosubira ikicara ikiyumvira naje amafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongerako kugira ngo abazimurwa ngaha bashobore kuronka iyo bazoja, canke bidakunze ko yongerako duhe umuzibukiro yongere itekanye n'amaparsera abantu bashobora kwimukiramo. Ni mu gihe umushikiranganje w'ibidukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba. Prosper Dodiko ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka wa 29 ukwezi kw'icumi yavuze ko inama shikiranganje ari isigaje kugira ico bikozeko. Turindiriye intumbero y'inama shikiranganje kugira ngo idufashe gutora senari ho kwa Afrika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje. Twokwizeza rero abene gihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo ico gikorwa kikaja mu bintu vya mbere byo kwigwa. Leta y'u Burundi yashinze ko ibiro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka wa 2009. Abanyagihugu bamwe bari basanzwe barahubatse amazu, abandi barahaguze amatongo yo kubakamwo. Basaba leta gushira mu ngiro mu maguru masha ingingo y'425 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi. Iyo nayo ivuga ko uwatswe itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga.
ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Georgie, imyerekano y'abanyagihugu baharurwa mu bihumbi n'ibihumbi biyamiriza ingingo yo guhagarika ibiganiro vy'umugambi wo gusaba kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa Buraya irabandanya. Abategetsi b'ico gihugu kiri mu masanganzira y'umugabane wa Buraya na Aziya bavuze ko abantu 44 bari mu bitaro inyuma y'iyo myerekano yatanguye kwa kane w'indwi heze. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu buvuga ko abari mu bitaro bagizwe n'abakoze imyerekano 27 n'abapolisi 16. Abiyerekanye kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biyerekaniye imbere n'amashinga amateka kugira amasaha y'ijoro cane, bayitera amabuye bongera baturira ibitandukanye. Polisi y'ico gihugu nayo yaciye ibamijaguramwo ivyuka n'amazi bikoroza amosozi kugira ngo ibateshe. Mu vyo baturiye harimwo ishusho ya Bidzina Ivanchika yatanguje umugambwe uri ku butegetsi Georgian Dream Party. Uyu ni umutunzi karuhariwe muri Georgie. Ubutunzi bwiwe buharurwa mu mamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari, ntibusobanuka ingene yaburonse, ariko ico bikoze birazwi ko yabuvanye ahanini mu Burusiya. Leta ya Georgie ibicishije kuri Ariki Kobakize, umushikiranganje wa mbere afise ubutegetsi bw'igihugu, yavuze ko itigeze ihagarika umugambi w'ibiganiro vyo kwinjira mu muryango w'ubumwe bwa Buraya, asigura ko ico bakoze ari ukwiyamiriza impande zitandukanye, yemeza ko zihakana ivyavuye mu matora atamvu n'imwe zifatika zifise. Muri izo mpande harimwo ubumwe bwa Buraya bwateye ivyatsi ivyavuye mu matora y'abashinga amateka yo mu kwezi kwa 10. Uwo muryango wemeje ko amatora yaranzwe na twasorobo twinshi. Ku bwa leta ya Georgie, ivyavuzwe n'ubumwe bwa Buraya ni intambamyi ikomeye itangira ico gihugu kwinjira muri uwo muryango. Umushikiranganje wa mbere wa Georgie aha akagabisha abakora imyerekano, avuga ko barenga ku mategeko, akavuga yuko bazohanwa. Avuga kandi ko n'abanyepolitike basunikira abanywanyi bayo muri iyo myerekano bibereye mu biro vyabo nabo nyene bazohanwa. Mu kiganiro n'amenyesha makuru yavugiyemwo amajambo yose yateye kandi ivyatsi ingingo ya Amerika ihagarika imwe mu migambi itandukanye yakorana n'ico gihugu bivuye ku kutemera ivyavuye mu matora. Itangazo ry'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu rigira riti: ingingo ya Georgia yo guhagarika kwinjira mu bumwe bwa Buraya iranyuranye n'ibyifuzo by'abanyagihugu bayo n'uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa nshingiro ryabo. Ntihagarika umugambi wo kwinjira mu bumwe bwa Buraya gusa, ahubwo iranazibira inzira zishikana ico gihugu mu muryango w'ubumwe bwa Buraya no mwishirahamwe ryiyemeje kwivunira umwasi hamwe OTAN. Umugambwe Georgian Dream mu gufata ino ngingo witesheje amahirwe yo gukorana n'ubumwe bwa Buraya bya hagufi na hagufi, kandi utumye Georgia ishobora kuja mu byago ishobora gutegwa n'Uburusiya. Umushikiranganje wa mbere wa Georgia yavuze kandi ko ibikozwe na leta ya Amerika yise ko iri mu nzira igenda bisigiye iragi rigoye leta yemirije kuza, agira ati: tuzorindira leta nshasha kugira ngo tuyage kuri iki kibazo nabo. Kurande rw'ubumwe bwa Buraya nabo basohoye itangazo muri make rivuga riti: ico dufashe kuri no ngingo nuko isubiza inyuma intambwe ya demokrasi ya Georgia. Ibi biraturaje ishinga. Dusabye abategetsi ba Georgia kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikiriza ibyumviro byabo no kwirinda gukoresha inguvu mu banyagihugu biyerekana. President wa Georgie Madame Salomo Zulabici nawe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko igihugu ciwe cacitse icibare c'Uburusiya, agira ati: ico dusaba simegumuko, dusaba amatora mashasha ashira imbere ibyifuzo by'abanyagihugu, ibiyavuyemwo bikaba ukuri. Muri Georgie umukuru w'igihugu nta jambo rinini abafise kwitunganywa ry'igihugu n'ingingo zacu, asa nk'uri muri ayo mabanga mu buryo bw'ivyubahiro gusa. Ufise ijambo nyamukuru n'umushikiranganje wa mbere atorwa n'abashinga amateka. President ahari ubu ava mugambwe utandukanye n'umushikiranganje wa mbere. Ubu rero President Salome ashigikiye ko Georgie iba mu bumwe bwa Buraya, ariko umushikiranganje wa mbere Bidzina n'umugambwe wiwe ufise ubwinshi muri amashinga amateka babonwa nk'abari ku ruhande rw'Uburusiya kandi nk'abarwanya ibihugu vyo mu burengero. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru y'imikino ubu naho duhereye mu Burundi. Umurwi w'urunani uri mu nkino za elite ya 16 barayisozereye inkino z'imirwi uri mu kibanza ca mbere. Urunani rwakatishije itiki yo gukina igice ca kabiri gishira icanyuma, rukabara mu karutsinze kuri no wa mbere, ruzoba ruronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za BAL z'uno mwaka. Inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana. Abakunzi bo mugwi w'urunani bavuye mu mpingo itandukanye y'isi
barishimiye intsinzi y'umugwi wabo bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za BAL. Kennedy Munyankindi yakiniye uwo mugwi yaje kuwushigikira avuye mu gihugu ca Suède, amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga vyabafashije cyane kubona intsinzi. Urunani aho rugeze ubu novuga yuko abarongoye urunani bakoze ibikora inka, ekipe igeze heza. Hanyuma ikintu kininiya cyane bakoze nuko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka professionalisme, atanga amaide yiwe bakamureka agakora. N'umukoci agendera kuri discipline na rigueur cyane cyane. Nibaza yuko yatsinze match tactiquement kurusha umukoci wa City Oil y'Abaganda twariko turakina. Uno mukunzi wa Dinamo, umugwi ukebana cyane n'urunani, arakeza uwo mugwi akawifuriza kugera aho batageze. Nukuri jenda vyakira neza cyane kuko urunani nubwo atari umurwi wanje jenda wishigikiye kubera bagiye baserukira twese, barya baserukiye igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa. Nuko gusa bitashoboka, ahubwo naje mba narabaherekeje kugira turondere intsinzi hamwe tuyizanire hamwe. Mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko baravyifatamo. Ahubwo Imana ibaje imbere. Ni inkino zitoroheye urunani, ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe nk'uko Elvis Hakizimana icegera c'umumenyereza w'urunani yabibwiye Ijwi rya Amerika. Amenyesha ko izo nkino zabasigiye icigwa gikomeye. Twasanze ikintu ca mbere gikomeye ari kutava muri match. Iyo umugwi ukugiye imbere amanota menshi ugumukina kirazira kuheba match. Rero batugiye imbere amanota 22 turashobora kurutsinda urukino muri ko ruheze dutsinze après prolongation. Ni ikintu ca mbere twishimira ko ravyerekana yuko ufise umugwi udaheba kandi tuma turi muri match. Ivyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu ukomeye ku mpande zose, yaba côté technique même na condition physique, même no mental. Si ibintu bisanzwe gushobora gutena izo match zose zitatu. Tugiye gukina demi final, nivyo uzosinda izo azobarose akajyo gushobora kubandanya muri BAL. Twizera yuko bizogenda neza, turuteguye neza, ama twaguma turi concentré, objectif tukayishikako. N'abakinyi barishimiye igikorwa bakoze. Kavakure Brian amenyesha ko biteguye n'umutima uri hamwe urukino rw'igice cya kabiri gishiri ca nyuma. Twe finali yacu nejo kwa finali demi finali yejo dushoboye gutsinda ni qualification ni direct. Kini nabo tumeze neza cyane, twese turi confiant mu mitwe, turazi yuko dukinye turi concentré, dukinishije ingufu, tukaba appliqué ku ma consigne y'umukoca, turazi ko byose bizogenda neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 urunani rwari rwashitse muri izo nkino za Elite 16, ariko ntigwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za BAL. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana urakoze. Ijwi rya Amerika tubandanya tubashikiriza amateka ya hambere ya ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu mukino w'intoki wa volleyball mu ciciro c'abagore. Jean-Claude Munyandinda ahere aho twagarukirije ubushize. Mu kiganiro cyacu cya siporo cy'ubushize, Madame Gertrude Kubwimana, umuyobozi wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda, akaba yaranabaye umukinnyi kabuhariwe mu ikipe y'igihugu y'abagore, yatubwiye uko iyo kipe yari yubakitse n'abakinnyi bari bayigize mu myaka isoza za 80 yerekeza za 90. Muri aka kanya uyu muyobozi agiye kugaruka ku marushanwa y'ingenzi ikipe yitabiriye, ibanga rituma akomeza kugaragara nk'ukiri muto, ndetse n'ubumwe umukino wa volleyball wubatse hagati y'abakinnyi bakanyujijeho. Nagambiriye gutwaza ngo ngende imbere, abo tubana bose turafatanya, ngo mu byo dukora byose turi imbere. Mu gutangira, Gertrude Kubwimana aratubwira uko begukanye igikombe mu mwaka w'1988 ndetse n'andi marushanwa yakurikiyeho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaserutsemo. Irushanwa ryari irushanwa rya zone ya 4. Icyo gihe u Rwanda rwari rukiri muri zone ya 4. Iryo rushanwa ryari ryabereye i Kigali, twatozwaga na nyakwigendera Alphonse Rutsindura wazize jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Twari twarikinnye rero i Kigali, birangira tunatsinze. Ikipe yacu iratsinda, twakinaga na Ngora nayo yari yageze kuri finali, ariko twarayitsinda icyo gihe dutwara igikombe. N'abarundi bari bahari. Irindi rushanwa twaserukiyemo ryabereye
byabereye muri Kenya, bari barimo gutaha iya stade Nyayo, hari y'u Rwanda, hari iyo Kenya, hari iyo na Tanzania, n'Ubugande bwari buhari, ariko icyo gihe Kenya yabaye iya mbere, u Rwanda ruba urwa kabiri. Hari n'irindi rushanwa twagiyemo nanone muri 1989 bagiye gukina muri Île Maurice, dukinira igikombe cya Afurika, Coupe d'Afrique des Nations. Hari amakipe menshi agera ku 8. U Rwanda rwatahukanye umwanya wa 6. Gertrude Kubwimana afite imyaka 56 y'amavuko, ariko ntawabimenya, agaragara nk'umuntu ukiri mu myaka nka 35 kandi ari umubyeyi ukujije. Uko guhorana isura y'urubyiruko hari ibanga ribyihishe inyuma. Ibanga ni ugukora siporo, kuyikunda, ikindi ni ukugira disipurine mu byo ukora byose. Kandi noneho akazi kose ubonye uragakora. Ndavuga akazi kose, niyo uri mu rugo ntabwo uvuga ngo bigenewe uyu. Kandi burya nabonye ikintu cya mbere cyo gusaza ari ugusaza mu mutwe, niho hatangira. Iyo watangiye kumva ko mu mutwe washaje, ko icyo utagishobora, uhita usaza. Ariko ikindi kibanga cyane ni disipurine. Abahoze bakina ikipe y'igihugu ya volleyball mu bagore barimo na Gertrude Kubwimana, nubwo bacyuye igihe nk'abakinnyi babigize umwuga, baracyafite byinshi bibahuza bishimangira ubuvandimwe. Dufite na groupe duhuriraho tuyita les anciennes de l'équipe nationale. Amakuru yose turayapartaja, iyo umuntu yagize ibirori turabyitabira tugafatanya, mbega aho ari hose tabasuhuza, kandi iyi ntashyo barayumva kuko dukunda guhurira ku rubuga, ntabwo twigize dutandukana. harimo abo tuzi neza twareranywe, harimo benshi dukumbuye, twibuka ibyiza dusangiye, nta gisumba umuto mwareranywe mu ngobyi. Muri gahunda zacu zo gusubiza amaso inyuma ngo turebe amateka y'abanyabigwi ba siporo mu Rwanda, turateganya no kwinjira mu yindi mikino, twibanda ku bakanyujijeho, haba muri ruhago, mu mikino y'intoki, ndetse n'abo muri siporo y'umuntu ku giti cye. Mu bakinnyi tuzagarukaho bashyizeho intangamuganzanyo twavuga nka Ferdinand Rutikanga wamamaye mu iteramakofe, na Marciana Mukamurenzi wagendaga nk'ingeragere muri siporo yo gusiganwa ku maguru. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ijwi ry'Amerika ubu naho ni umwanya tubashikiriza ijambo ry'inka ntangamarara ribasigurira imigabo n'imigambi vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 isi yose yizihiza umunsi w'icyorezo cya sida. Uwo munsi ukaba wizihizwa kuva mu 1988 mu rwego rwo gukangura rubanda ku bibazo bijyanye n'iyo ndwara, ndetse akaba ari n'uburyo bwo kunamira abahitanywe n'icyo cyorezo cyangwa bapfuye kubera ingaruka z'iyo ndwara. Intego y'umwaka ni iyoboka inzira y'uburenganzira, ubuzima bwanjye, uburenganzira bwanjye. Iyo ntego igamije kwibutsa buri wese ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwitabwaho mu kubungabunga amagara ye, harimo no kwirinda sida, kuyivura n'ibindi bikorwa byo kumwitaho buri gihe cyose n'aho ariho hose abishakiye. Ubu burenganzira ni ubwa buri wese, yaba afite cyangwa adafite sida, icyo yaba ari cyo cyose, nta kuvangura ubwoko, igitsina cyangwa aho atuye. Virusi ya sida yicisha umurwayi kugenda imunga ububasha bw'umubiri bwo kwirwanaho. Umunsi wo kuzirikana indwara ya sida ku isi ugitangira, dore hashize imyaka 36, kuba umuntu yaripimishaga bakamusangamo sida byabaga ari nko kumukatira urwo gupfa, kuko icyizere cyo kurama kitarenzaga imyaka 2. Ariko kuri ubu tugiye kugera mu gihe abantu bazajya babaho batikanga indwara ya sida mu buzima bwabo. Ariko nubwo twateye intambwe mu kwirinda no kuvura iyo ndwara, abaturage benshi basa n'abagizwe ibicibwa bo bugarijwe bikomeye no kuba bakwandura sida. Hari abantu bakunze gusigwa ibara, abandi bakabanena, ndetse bakanahutazwa, cyangwa amategeko ntarengera abantu bazwiho nk'abagabo baryamana n'abandi bagabo. Ariko indwara ya sida ntishobora gusezererwa ku isi, ibibazo byihariye by'aba baturage n'andi matsinda yose bidakemuwe. Ku bireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hashyizweho gahunda y'ibiro bya perezida yo kugoboka byihutirwa bugarijwe na sida, porogaramu yiswe PEPFAR. Kuva yatangira mu 2003, iyo porogaramu yagabanyije ku buryo bugaragara ikwirakwizwa rya sida, yongera ibikorwa byo gupima sida, maze iramira amagara y'abantu bagera kuri miliyoni 25 mu myaka 20 maze mu bihugu 50 ikoreramo. Perezida Biden mu nyandiko yashyize ahagaragara yagize ati, iyo porogaramu ya PEPFAR yibanda mu kugena iminsi izaza ishingiye ku kwirinda ubwandu bwa sida, buri muntu wese akabasha kubona imiti imuvura, noneho abantu bose bakabaho nta cyasha cyangwa se igisebo cyakunze kuranga indwara ya sida. Yungamo ati, turi hafi gusezerera burundu icyorezo cya sida. Dufite ubuhanga, dufite imiti, ariko cyane cyane dushyize hamwe twese. Ati, nimureke tuzirikana imiryango yose yabuze abayo kubera indwara ya sida, n'abandi bose kuri ubu barwaye sida.
twibuke kandi n'impirimbanyi, abashakashatsi mu by'ubuhanga, abaganga n'abandi babungabunga imibereho y'abarwayi, kuko bose batigeze bahumbya mu kurwanya icyorezo cya sida. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari naryo duce dusozerera ko ibiganiro n'amakuru vyacu vy'uno munsi. Ndabashimire ko mwaduteza abiri kuri mikono muhinga bw'ivyuma, mari kumwe na Diana Ninahazwe. Ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Turongera mu bindi biganiro n'amakuru ngiye kubategurira.